ariko ninaza n'imigambi sivyo nkavuga ati perhaps mwahora mubona maybe mwenga ndiko ndisangiza Fabrice ni wari karatera imbere no ubu rero ngira ya migambi ndayizane ndayarurire ngaha twese dusangire uko gusangira ni kumwe navuze ati leta ni duhera rya soko rya Bujumbura sivyo rya soko ryahiye usibye ko tugiye gudisubiza iteka no kwambika igihugu iteka tugira twugurura imitahe mu bene gihugu mbe urazi ko navuze ko umutahe wa mbere umutahe wa umwe uzobugugu 100 by'amarundi je badirimpaye nzobakorera umuti je bavuze ati Fabrice turakwemereye kora kijya gikoma je nzokora umuti ku ari we wese abona ati twabaye Dubai kandi urumva ikindi kiryoshe je nuko bise n'ubuhinga no bwo kuyegeraniza ayo mafaranga ayo mamiliyari yo kubaka ivyo bikorwa ntawe zoyasaba oya nawe zoyasaba mwebwe nyine abarundi bashiremo imitahe narabivuze ariko mva nugushira no ntawe usavye ahubwo nugushira mu mitahe exactly ahubwo je nkugururiye amarembo ya opportunity yo kwinvestisa mu kazoza ku buzima bwawe canke ku muryango wawe rero niyo bigambi it's the same thing mugabo je nabemereye ngira nzaneho structure ngira nzaneho ikigega kiminimiza riske zose urumva wowe ushobora kuvuga atahanu ndashiramo $100 registration yangiriye yanyeretse kunta amazi azinge ngaha kurusha ibitoro kuvuga ati how acambwira iritiro ya kinju igugwa ngaho menga ubu ni bitatu iritiro rya essence rigugwa ngaho 4000 na tufate ko 5000 difference y'ibihumbi bakuza abantu abo bantu wanashaka sibo ni mwe muzibi y'abantu kacanke boba bamvuga nabi nukuri kw'Imana nta numwe afitiye ishari kuko ndazi neza yuko ataribo nkakaroro ndibuka mu misi heze hari ibintu byavuzwe kuri RPA Fabrice yiba matongo Fabrice akorana naba Fabrice none nkabo bumva no bashavurira gute nabo banyumve sibo abantu benshi bavuga ati Fabrice amahara yakura he Fabrice Maria yakura he icyo gisa nico I think n'umukuru wa RPA nyene yitwa Boborugurika yari yabajije ngo atubwire ngo yakura ayo mahera ngo atubwire ngo banke nimwe gusa namwishuye ndamubwira ati CRDB tanga mahera kuba kriya banje KCB does the same BHB yo niyo ya finance umugambi wa mbere Welcome ladies and gentlemen, we're home. Recommend it. Recommend murasu mwiriwe cyangwa muramusivanye na muri. My name is Frank the answer in magic channel TV ndagwika zose ukadukira kuko mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya bakutware Buraya bari muri Amerika bari muri Israel abari mu bihugu bya Arab ndavuga Arabie Saoudite Oman n'ahandi hagiye hatandukanye n'umunsi udasanzwe kandi utagira amahirwe yo kwicara n'umuntu udasanzwe wa muntu ariko arakora ibidasanzwe mu gihugu cyacu wa muntu akunzwe n'abantu isinzi muri kino gihe seka mwakire amatugarire byinshi bigiye bitandukanye kandi gusaba. Thank you very much. Ndashima bose. Yes, ndagiye kandi gusura kandi kuganira nawe. Ajewe ndanezerewe kuba Magic TV once again. Karibu sana. Ufite abakunzi benshi, abakunzi benshi bari kudukurikirana. Abakunzi babo n'abakunzi ba n'umutuzo abakunzi bari mu kigira. Wow, congratulations. Thank you. Congratulations. Yes. Magic chabigiye kuruta Artelebe. Yeah, just bikesha mu bigari. Thank you. Yes, abakunzi bawe n'abakunzi bawe. Ndaramukije abakunzi banje ndaramukije abakunzi b'igihugu cy'Uburundi ndaramukije abakunzi ba Magic channel make sure you subscribe and God bless you yes thank you ambakadi imani yezekana n'abasohoka dukurikira kumbure tuzoganira byinshi byiza kandi by'iterambere y'igihugu cyacu Burundi yes ukiri umwana nibona hehe mu myaka y'akazuba musa ofisi icyo tuzoshaka jewe nkiri umwana kubyukuri naragiye ndagira amatsiko canke indoto yo kwifuza kuba novuga ati impinduka muri community impinduka mu gihugu mugabo no bisingiza cane bivanye n'igihe nari mbaye mu nkambi z'impunzi ndibuka kuko je nkunze kubwira abantu sindi wa mu nkarota ngo neretswe no mugandu ndiyumvamwo iyo mba ndiko ndaja nkahabona ni mbono byita ko ari vision ni vision ngira
rero turi mu nkambi z'impunzi narabona neza ko nzoshika ahantu hateye imbere cyane gose. Sinarinzi ngo nzohashika gute, sinarinzi ngo bizogenda usibye byense ko hariho ikintu cyo kumva ati tuzava tuja mu bihugu biteye imbere mugabo kuvyukuri iyo vision narayigira kandi bigaterwa n'ibihe narimo kuko icyo gihe twaraja gusenya ugasanga twavyutse saa 10 z'ijoro tugiye gusenya inkwi. Twavyutse saa 10 z'ijoro ugasanga dushitse aho tujya kurondera izo nkwi nka saa 5 z'umutaga ngira urumva amasaha twaba twatambutse. Rero narabugo nkavuga ati no, something is coming. Hariho ikintu kiza kiriko kiraza gishobora kuzosubiza kizotuma nsubira kunezerwa nanje. Wa mwana kumbe yakuze mu buzima butari bwiza ariko afite ikizere cyuko azohava akavamo umuntu. Ni hica gutera kumva ufite ico kizere cyuko uzova umuntu. Icambere cyo novuga ati nabaye imfuvyi nkiri muto. Rero hari ikintu nagiye ndatahura cyuko iyo ugize amahirwe mabi ugahura n'ivyo bibazo byo kuba imfuvyi ukiri muto bituma wisanga ahantu ubona umenga uri ntaho nikora. Mugabo kace unahura na community ibona neza yuko uzoga muri ntaho nikora ataco uzovamo. Rero naciye wa muntu w'amatsiko ati rero I will not choose to be undermined. I will not choose to be estimated to be that kind of little something. Hanyuma rero mpitamwo gushaka kuduza ibendera abantu babona yuko ritova muri jewe. Yabaye matsiko ari n'impanuro noha abantu bagiye barahura n'ibibazo perhaps byo kubura abavyeyi canke ugasanga nibo baba novuga ati inkingi mu miryango yuko ikitakwishe kiragukomeza. What doesn't kill you makes you stronger. Rero bikeneye ko twenyene iyo turi muri iyo nzira canke turi muri iyo angre yo kubona yuko umenga isi yose ibona ko ataco tuzovamo. Ubwo rero ni uhagurukira ukabereka ati look what God has done. Wa mu Fabrice yaciye muri bwa buzima bubi, wa mu Fabrice yashonje, wa mu Fabrice yabaye imfuvyi ku myaka mike. Uno munsi ni umuntu w'akarorero ku gihugu, ni umuntu w'akarorero ku bajene benshi, ni umuntu w'akarorero ku ba diaspora benshi. Uno munsi ufite ivyumviro bidasanzwe byo guteza imbere igihugu cacu. Reka tugire ko nk'umuryi w'igisahira mu rugendo rwawe wahuye na challenges nyinshi zitandukanye. Uno munsi uhura na challenges zo kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe kandi ugahura n'abantu baguca intege muri vya bikorwa vyawe. Uzi ko vyakira gute d'abord? Icambere cyo hari abantu b'abakurambere bakunze kuza barambwira utuntu turi logic bakavuga perhaps bivanye nuko usanga ndiko ndaca mu bintu bakambwira ati mwana ati twebwe hari ikintu twagiye turakura twumva yuko ati uzorabe igiti kidafise ivyamwa nta numwe agitera amabuye. Ariko iyo ugiye kigize ivyamwa everybody batera amabuye kugira bya vyamwa bikoroke. Ati undi nawe yambwiye tuzofa turi mu modoka usohora ukuboko kwawe uko imodoka yiruka cyane ni kumuyaga kwega kwa kuboko utwo twose rero uri kuraturaba dutuma umenya ati hari intambwe uri kurayitera mu buzima hategerezwa kuza abantu abo bantu wanashaka sibo ni mwe muzibi y'abantu kacanke boba bamvuga nabi nukuri kw'Imana nta numwe afitiye ishari kuko ndazi neza yuko ataribo. Nkakaroro ndibuka mu minsi heze hari ibintu byavuzwe kuri RPA. Fabrice yiba matongo, Fabrice akorana n'aba Fabrice none nkabo bumva no bashavurira gute nabo banyumve sibo zijya ni muhemu mbi gusa zibazabateye. Jewe RPA kari naho ndayemera fushuwa ntaho ndayemera mugabo mu nyuma nkimara kumva ijya nkuru ya iya mbere ni ya kabiri ndavuga ati finalement babantu ari ibintu bavuga sukuri. There you go. Erega nico nyene nk'ubu urumva kuri RPA hari inkuru bashikirije bavuga ngo Fabrice ngo leta imuha amatongo. Jewe nta na are nimwe leta iraba
nta n'uburushoro tirama struggle ngira zo kugura ayo maparcelle zituma ntanaryama ako akaca haza imbura kimaze ikacivuga ngo Fabrice ngo ivyo byose abironka kuri gusa wumva bitababaje rero ukacuraba umuntu nkawe twama twaganiriye uvyiyiziye bakaca baza akavura inkuru nkiyo mugani wawe wumva abo bantu bo kibafitiye ikizere nta kizere bon biyita ko abantu bakunda igihugu kandi bariko barashigikira igihugu muri ico gihe mu gihe hari umuntu akashaka guteza imbere igihugu hamakaba ari abandi bantu bitwa yuko bariko bashigikira igihugu bashaka igihugu cyacu gitera imbere mugabo akaba ari bamwe baca intege igihugu canke abandi bantu uheze ukavyakira gute mbega ubona ko tuko tuja he jewe ikintu cya mbere nshaka kubwira abantu ibikorwa byose Fabrice akora banyumve neza ariko arakurikirana nibikorwa byuhoraho si jewe nibikorwa byuhoraho nico gituma benshi babona bijya bintu birakomeye Fabrice akora my friend jewe mama si generale papa si generale n'ubuntu bwuhoraho rero wewe uzohaguruka guje kugwanya jewe nakazi kawe nakazi kawe kuko sinzi umuntu yamye mbwira ngo bijya bya RPA ngo abantu benshi barayitutse ndavuga ati rega urumva wowe ushoboye uje ukarema ibintu bitabaho ubu uri kuragaye uwo muntu aza kuraba ivyo bintu kuko wibagiye ko ari kijuju hajya mwebwe ubakurikirana RPA niwe baba bagaye kuko bagiye kumwereka ubujuju nico gituma mvuga ati kora inkuru nyazo nimburi RPA ngo twicarane nkuko ega jewe nubu niyo bontelefona cyane niyo bontumira twogiranira ikiganiro straight forward bavyumve kuri Magic Channel uwo muntu wese afise amatsiko kuri kubikorwa nkora nuno musa ashaka aze ndamwakira none ko gashaka je ko ataco niyagiriza ndamwakira 100% abantu benshi bafise avuga ati Fabrice amahera yakura he Fabrice amahera yakura he icyo gisa nico I think n'umukuru wa RPA nyene yitwa Bobo Rugurika yari yabajije ngo atubwire ngo yakura ayo mahera ngo atubwire ngo banke nimwe gusa namwishuye ndamubwira ati CRDB tanga amahera kuba kriya banje KCB does the same BHB yo niyo ya finance umugambi wa mbere jewe Fabrice ntiyagire n'uzontera ngo fisa amahera asha nta mahera nifiti jewe uko bigenda iyo umuntu aje kugura inzu iwanje canke mu mugambi wanje canabwira ati zana 35% iyo 35% nijye ubona ca ntanguza ibikorwa bya mbere hanyuma yanda akagenda arayariha afinasa yanzu canke ngo yo barisha amakashi urumva ho bica byoroha hanyuma rero banke nazo ico zikora suppose uno munsi uje kugura inzu mu mugambi wanje canubwira ati mpa 35% hanyuma nkaca nakujyana muri banki wewe banki ikikwigira dossier ya 65% ikwemereye je banki icinda nyandikira lettre de garantie imaze kugira iyo lettre de garantie can transfer a titre izina ryawe kacija muri banki kajizana za 65% ibikorwa bikaca bihera rero muvyumve neza amahera jewe se amahera yanje na mahera y'abakiriya yego ndeze ndumuyimwe ati amahera yawe miliyarderi nkariwe ntiyagire nabo nzokwira atako ngo jewe ngo ziramutse yego ari abantu kandi bamaze igihe bagaruka ukuntu inzu zigugwa iyo nkuru rero ni ku munsi w'ejo bari muri karavuga ati ayo mahera miliyoni amajana 350 avuga hama ukaja kubana n'abantu mu mpangu nimwe mu bosi yo kwemera kubana n'abantu mu rupangu rero uburyo ndamwita umuntu atazi ibyo avuga umuntu yapostinze yitwa Chimamanda Moses je kubwanje uwo muntu novuga atari karavuga ibyo atazi kuko ikiza nuko yobanza akaza kabibona sivyo hanyuma abona naho ibyo bitabereye we wareka babona bibereye
ibereye iberemo. That's true. Rega nawe niko kujya gucira urubanza wundi muntu uhaza wumva ngo uyu muntu ngo abaye huku wewe raba ubuzima bwawe sivyo hanyuma bari gukurikirana ntucuza gucira urubanza abantu cyangwa kubaca intege nikindi wanashaka bifatanye n'ikindi nkunze kuvuga nkunze no kubivuga ku ba journaliste nkabo azo wumva mu journaliste ari karabaza ngo none ngo nkujya mugambi ntambamye muzohura nazo bro reka kurema intambamye utarahashika genda ukore hanyuma za ntambamye nizagera nizaba zihari zitorega inyishu. Yes, mu misi heze waratanze igisabo ku mukuru w'igihugu yuko muhabwa uruhusha rwo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 11 ihiye. Ubona yuko ari umubaro ku Burundi, ubona ko ari uruhombo budasanzwe ku Burundi. Mu nyuma harasohotse ikete imaze yuko mwahawe umubonano. Niki cyavuye mu mubonano rero? Urakoze. Mbo ujya wari umubonano wo kuganira kuva ati none bijya bintu mwavuze, what did you guys want to tell us? Urumva rero yabaye mbe babyita prise en contact jeje France ntacyo ngiraho so yabaye prise en contact nta vyishi mugabo harabayiwemwo icyo kuvuga ati genda rero mu propose uko mwumva byogenda ibyo turavyiyumvira rero dutegekanije ko nibaduha undi mubonano tuzababwira ati rero ubu tubona byogenda uku babitwemereye tubikore batabitwemereye hakaba hari abandi bo bikora bikogwe kuko abantu bagumye bibaza urumva ibi nabiriya nkababwira ati guys jewe narose amahirwe nk'umwana w'u Burundi wari we wese ayo mahirwe yabaye yuko nari mpagaraye imbere ya Sebarundi hanyuma shikiriza kiri ku mutima uravyumva rero bishobotse good bitashobotse jikiri ku mutima naragishikirije niyo ntihagira abazokwibaza ngo je ndiko ndasaba amasoko canke ibiki no niyo byo kubaka abaki I don't care je wora care ni development y'igihugu kandi niyo muri iyo nzira yo gushikiriza ikindi ku mutima. Yes, inyuma yo guhabwa umubonano abantu benshi baragize icizere bavuga ati wow ibintu bigiye kumera neza ati mbega ni kihe gicapo bamuhaye dushobora kuzubakira ku bantu benshi bariko bariyumvira ati eske twese tuzohoronkera amahirwe bigiye kugenda gute? Urakoze now subire nshinga intahe yuko Jesse ndi mu politics jewe nkorera muri private sector privé ubuha canke abo twabonanye bakora muri secteur public muri leta rero urumva hagati y'izo nzego no kugira zikorane hategerezwa kubaho imyumvikano rero nihagira ubuzoca agira icizere ngo urumva byose ngo bimeze neza uku canke ngo bimeze ukunuku gusa mbo nsubiza murantunga simpave ndabakura ikizere gaho ikizere kiriho kuko nanje nabivuze nk'uwizeye kandi n'umundo munsi ndizeye kuko jewe usibye yuko navuze ati ko rishobora kuba ko ari we wese je badirimpaye nzobakorera umuti je bavuze ati Fabrice turakwemereye kora kijya gikombe je nzokora umuti ku ari we wese abona ati twabaye Dubai kandi urumva ikindi kiryoshe je nuko bise n'ubuhinga no bwo kuyegeraniza ayo mafaranga ayo mamiliyari yo kubaka ivyo bikorwa ntawe zoyasaba oya nawe mbo zoyasaba mwebwe nyine abarundi bashiremo imitahe narabivuze ariko mva nugushira no ntawe usavye ahubwo nugushira mu mitahe exactly ahubwo je nkugururiye amarembo ya opportunity yo kwinvestisa mu kazoza ku buzima bwawe canke ku muryango wawe. Yes, Uburundi ni igihugu ciza cyo kugira ngo ushobore kuronka ama opportunity menshi yo guterera imbere. Ni gute umurundi ari mu Burundi, umurundi ari mu mahanga ashobora gutungira mu Burundi? Aho abantu benshi babonera nk'umengo icyo kugira utungire muri iki gihugu banza guhindura ingendo. Change your mentality first. Utarahindura ingendo wewe nyene you will never make it. Mugumaze guhindura ingendo uzoca utangura rero kubona isi ukundi. Uko guhindura ingendo nukubanza kuva muri ya myuka mibi. Iyo myuka mibi nkunze kuvuga
ni bwa burozi usanga ujya n'umuhutu n'umututsi, ni vya bindi vyo kutamenya gukorera ku mwanya, ni vya bindi vy'ibiturire, ni vya bindi vy'insaku, ni vya bindi vyo kuraba ngo ujya yambaye gute. Ivyo rero utarava muri ivyo, you will never make it. Muga mu gihe wahinduye ingendo ukabivamwo, ukamenya ati we nimba uje wambaye ibutura, nza kukwakira nk'uwo uje yambaye suit. Uravyu? Wewe nimba uri wewe ukuri kose niyo uri umujene, uko nza kukwakira wewe bingana nuko nza kwakira wa mugwiza atunga wa mbere, kuko nza possibility yuko ubwo wewe uzi n'ubwenge kumurushiriho. Muri Bibiliya handitse ati hariho umuji wari wubatswe n'umwami, muga ukizwa n'umwana mutoya. Uravyumva rero iyo nizangendo, uravyumva zo guha agaciro umuntu utamuciriye urubanza, ubwo ubanje kuraba ati uwo muntu ashoboye iki, aziki. Uno munsi ugereje kumvirija amajambo atandukanye yenye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, urana yuko ari ubuvugishwa budasanzwe. Koko umubona gute? Ubona ko Burundi apana mu 2040 ubuvuga cyane, ubona he bivanye n'imbono yiwe hamwe n'abajene uno munsi ingene bakora mutahura? Urakoze. Umukuru w'igihugu wacu arafise imbono canke iyerekwa Imana yamweretse y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Bijya ni yerekwa, ni yerekwa nta wo bishidikanyako. Igisigaye uko bija mu ngiro. Rero ikibazo dukunze kuvuga, turakunze kubona ibinabiriya tukavuga ati antuka perhaps hashobora kuba hari intambamye, kandi nawe arabyivugira yuko hari abamutobera. Muga icyo ndyoherwa cyane nuko yatahuye tabajene bazi kwiruka cyane. Reka nikorere n'abajene rero bitume ubwo batarika tunashike vuba bwangu. Ivyo rero birashoboka, muga natwe nk'abajene canke abajene majority bari muri community imugaye, naco nico kibazo. Iyo gituma uzosanga hari nk'umujene ugasanga muri ko murakorana ikintu, ukabona niwe wa mbere ari karashaka kuguca inyuma, ukabona ati come on man, now uri mu young person, you know. Rero nkavuga ati birashoboka, birakunda ko dushobora gushikayo vuba, mugabo twenyene tuze turafata twiremamwo ubwo buntu ntibibe ngombwa ngo umukuru w'igihugu ngo niwe arinda ko tugira ati tubigenzura. Nimba twamaze gutahura ko ari yereko, ubwo tumufashe indirect, abone twese twashitseyo. Ntitubone umenga niwaza ko tubwira ibyo dukora. Twe nimba twaramaze kubibona gutahura, ubwo rero natwe tubona aho twiyestara kugira twese tugire. Kugira ngo Uburundi tuzuve muri ya community imugaye, bizogenda gute? Kugira Uburundi buve muri community imugaye, nuko abarundi bahinduka. Mugango uhinduka nako ndavyumva yuko urumva mutegerezwa cyangwa dutegerezwa kuronka utwereka ati bigenda gute. Rero ivyo navyo nukurema opportunity. Urabibona? Jewe hari ibikorwa ndiko ndakora right now, ibindimwe byo kuvuga ati nibijya nyene vy'isoko, ngira mwarumvise uburorero natanze byo kuvuga ati ngira ndeme opportunity wowe uza kuyibonamo, kuko the reality is wowe uri ngaha kubera uri kuragira video. Iyo video nukuza aho uza kuyishira ishobora kugwa amafaranga yo gupangisha inzu. Yaba tacho biri bukumarire ntiwari kuza. Uburi mu bindi vyotuma woronka kugura kirato. Iyo ni reality. Abana b'abantu turondera ibidukuza. Na jewe ivyo nkora ndabikora kugira ntera imbere. Sivyo? Ni reality. Rero ninaza nkakubwira urumva ngo tushaka gushika muri 2040 ataco dukoze canke ngo twagiye guterera kanaka, we never get there. Uravyumva? Ariko ninaza n'imigambi. Sivyo? Nkavuga ati perhaps mwahora mubona maybe mwenga ndiko ndisangiza Fabrice niwe ari karatera imbere, no. Ubu rero ngira ya migambi ndayizane ndayarurire ngaha twese dusangire. Uko gusangira ni kumwe navuze ati leta niduhere rya soko rya Bujumbura. Sivyo? Rya soko ryahiye, usibye ko tugiye kugisubiza iteka
no kwambika igihugu iteka tugira twugurura imitahe mu bene igihugu mbe urazi ko navuze ko umutahe wa mbere umutahe wa umwe uzobugugu 100 by'amarundi uravyumva aho kiri ku mutima wanje shaka ko na wa murundi wiyepfu hariya mucendajuru arima umuntu ari mucamugani ashobora kuronka izo samira akavuga ati ndajanye muri urya mugambi hanyuma nanje abana banje bazoze bararonka source of income birakeneye rero ko tugira ikintu cyintegra abantu bose mwiterambere kuko hejuru ya kijya mu byumvire ngaha ndiko ndastructira ikintu kikigega fond cyo gushiramwe amafaranga menshi cyane dushobora kuinvestisa no mu bindi bihugu wewe ukaronka inyungu ivuye mu bikorwa biriko birabera muri Kenya wewe ukuronka inyungu y'ibikorwa biriko birabera muri Gabon. Ivyo rero biva muri experience twagize iyo ndiko navuga ibintu by'ama hedge fund benshi baca bavyumva ni ikintu rero vuba muzotangura gushiramo amahera yego umujene cyangwa umuntu wari wese afise umutahe wiwe agashobora kuinvestisa wewe atiriwe agenda gupambana ngo yiruke ijana kujana kandi ukabuzi ko biri sekirize amahera ntiwayahaye Fabrice bace baba bandi ngo yo hava yiruka ntiwayahaye Fabrice genzozana ikintu gise security 100% gituma niyo woshiramo $20 niyo woshiramo $1 milliard niyo woshiramo $2 milliard ubaziti nitwaronka opportunity yuko leta twemereye rijya soko tukaryubaka uko ayo nashizemo nzoyunguka ko kuyo nashizemo nimba nashizemo 100 nzoronka inyungu ingana na 100 hanyuma rero acha bayo vision yo kuvuga ati nimba hariho umugambi no muri Amerika uravyo kusanga uko investisa muri Amerika of course last time I was in America hari ibikorwa nzohava wanashaka nkorerayo kandi biciye muri iyo nzira none suppose akarorera bari muri Canada barabizi nko muri Canada amazu yo kuba mu ibyo bita affordable homes ni make ubu rero leta irikira iramobiliza ko hoba aba investisseurs cyangwa aba developer bubaka amazu none wibaza ngo ibyo bikorwa bikeneye umutahe wangaye si $2 millions $1 million $3 millions none ayo mafaranga abarundi kuyegeranya ni ibintu byo tugora tukaca tujayo icyo gikorwa mu mwaka umwe washizemo $5 millions ukuyemo $10 millions urumva kandi icyo kigega turiko turavuga ni cya kintu uzoba washizemo 100,000 francs uce hunguka ku mugambi uri kurabera he muri Canada muri Amerika ivyo ni ibintu bikunda ni ibintu biba rero icyambere no hanura abarundi bababo mama bo baja gudendegeranya inkuru zitabaho abo bagenda bakarema ibitabaho my friend wanke Fabrice muganti wanke imigambi niko ndakora kuko imigambi niko ndakora nawe wirikira kuzanira iterambere si yungura jewe uravyo je kuba ndiko ndabikorera ngahi Burundi urumva ugasanga n'igitoro cyo gushika hariya nakibuze wibaza muri Australia nari ndabibuze urumva je kuba ndiko ndakorera i Burundi ugasanga hariho n'abariko barantuka banci wanashaka hari n'abavuga ati umunsi umwe tuzoguhitana none muri Australia security nari ndayibuze hayo nari mbuze nibikorwa byuhoraho my friend urumva reka kugwanya ibikorwa byuhoraho si jewe yes uno munsi diaspora y'abarundi biraboneka yuko ifise inguvu zidasanzwe abona ko no mu misezo ariko gutora umuyobozi mushasha Alois Samuel uno munsi diaspora ndundi iriko iyubaka ku nguvu zidasanzwe ariko kandi haracariho bamwe bagitinya ko investisa mu Burundi ni giki kizokuraho ubwoba kugira ngo diaspora wose avuga ati I'm ready guspendinga amafaranga yanje yose nkaja kubaka mu Burundi nico kigega kigira kihaje hari icyo kigega kigira kihaje nicyo cyambere uzoshiraho baheruka kumenya ati disekirize 100% kuko hari abantu bashaka ko investisa muga ntibandestandinge entrepreneuria canke risk
riske rero niyo yo kuvuga ati jewe ngira afate riske yo kwinvestisa hari igihe bizoherayo mugabo ndabikora nk'uwize ega ni nkuko twovuga ati nigiki gituma bajya birirwa mu mashengero bazi ko bazoja mu ijuru nukwizera rero niyo migambi it's the same thing mugabo je nabemereye ngira nzaneho structure ngira nzaneho ikigega kiminimiza riske zose urumva wowe ushobora kuvuga ati ahantu ndashiramo $100 uravyumva twebwe ngaho none twibaza sivyo suppose icyo kigega dushizemo miliyoni 100 z'amadolari hanyuma dushizemo miliyari 100 z'amarundi uravyumva kugira twese twibonemo tugiye muri leta tukavuga ati reka tuzana umuhora wa internet kubera rumiteri iragorana canke usanga bitagenda neza umva yo kwa nitwagenda muri leta tukavuga ati nimutwemere tuzana ibitoro umutahe nguyu izokwa exactly rero nimwiyandikishe muce kuri Magic Channel muducontactinge ntimuze musigara inyuma hari imigambi myinshi itandukanye kandi umurundi uwari we wese ashobora kuyisangamo si nicyo kintu cy'igitoro uno munsi turi muri kahansi tumaranye igihe kinini tubura igitoro tubura ingene usanga hari ibibazo bitandukanye ku mabisi ahantu hariho hose no munsi bifungwa byaraduze ari usanga byaraduze kwa ko dushigitoro ariko kandi umuti niyo buyo onya umuntu ashobora kuinvestisa amahera nubwo ari mu Burundi kandi akaba ari makenya mugabo kubera ko twashiriye hamwe amabeka kazoza bikadufasha ariko kandi mbega ubona yuko kandi urimera abandi bansi sorry ubona kuri remera abandi bansi abaye abakugwanya ni benshi hanyuma nibangwanya icyo bazoba bashaka gushika ko niki kugica yes none mpfuye je mumbiki ntanakiweza guhomba exactly ubuhomba ni wa wundi asigaye n'igihugu kirahomba cofata imivumo y'igihugu cyose cofata imivumo y'abo bantu wumva atari wuzoba wikuriye izina mwijuru urumva nuko bimeze icyambere nobwira abajene cyangwa abo bose bashaka gukora ibikorwa uzopfa umutinya ikindi muga ntutinya umwana w'umuntu uzutinya ibindi muga ntutinya umuntu kuko nawe nta myaka igihumbi afise ngaha ku isi nawe azopfa uravyumva je nico gituma ndababwira ati uwo wese yumvira ngo azoza kugwanya Fabrice na kazi kiwe uravyumva kuko jewe suppose no munsi haragiye iyo mbwebwe nkundire ndabita imbwebwe haragiye iyo mbwebwe iranyishe sivyo jewe ndapfuye none imbere y'Imana sifise nzovuga ati genda muraba mana ngaje amazu nubatse urumva ngabajya abantu nahaye akazi urumva je nzoba niziriye icobo canje none iyo mbwebwe izobinyishe nayo izogenda ivuga ngo izorusimba nayo genda mubaze Kayini ibyo yakoreye Abeli byamubaye pfuye yanga yawi gushika none umunsi aracanga neza cyane nawe uziherezo giye ariko ndashaka twibiri banga wewe kumba hari ikindi kintu ubona ku Burundi twe tutabona Burundi ubona he Uburundi ni paradizo Uburundi ni Eden Uburundi buratunze urumva je nababwira abantu aturuzi ndi Uburundi buratunze ku buryo n'amababi y'ibiti mbona ari noti gusa really awi ucitangura kuraba igituma ndabivuga uko nuko opportunity ziri ngaha ni nyinshi zirarenze muga kugira zikogwe utegerezwa gushira hamwe rero kubera ibihe iki gihugu cyagiye kiracamo abarundi bari traumatize nico ni gutuma nakubwiye ati abarundi baramugaye mu mitwe je ndabategera uravyumva rero nk'umuntu nagize amahirwe yo kubona ayo mahirwe perhaps more than anybody igisigaye nuko na aplika formule zituma abo barundi baza on one line kuko Imana impaye iryo yerekwa sindabikore nanje nzobibazwa nico gituma rero icyo kigega kigira kihaje ni kigega kizovura ibikomere byose bihari ni kigega kizorema gatima abarundi ni kigega nifuza ko
umurundi arima mu cankuzo niyaronka izo 500,000 agashiramo basi nyuma y'imyaka 10 azoshobora kuvuga ati ndagiye kurya ubuzima i Dubai nanje. Ugereje kumviriza aho ubarundi bageze biyumvira abajene muri rusangi ubona neza ko bose bahagurutse no kumenya aho dushaka gushika. Umwe wese akaduhirika ndazi ko arabona aho Burundi biko buraje. Umwe wese akaduhirika arabona aho wewe nyene agomba gushiramo ingufu kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. No musabage benshi bagenda bavuga aho Burundi bugeze bugira habi. Alors que batariko barabona ivyiza vyaho bugeze. No musime ko ravuga amazu meza wo. No musime ko ravuga amabarabara ariko arasa neza. No musuciye muri 20 November bavuga ati wow ibarabara risa neza. Ariko kandi hari n'ikindi kintu wavuze dusozerera ko kijanye n'amabarabara. Yego birashoboka ko muri turonka amabarabara meza ateye igomwe ateye imbere cyane gose. Ikintu cya mbere yaba ari bikunda dufate leta ikanyumvira jewe no yibwira ati shira inguvu muri secteur privé, developing a secteur privé urabi vyibera kuko secteur privé suppose nk'ikintu cy'amabarabara suppose narabivuze nk'ubyisabiye urumva jewe ufite ubuhinga bwo kwegeranya abantu kugira tutera imbere twese nivyo ndiko ndakora rero nkavuga ati suppose ibarabara rivanga harijya barabara riva i Bujumbura nga harijya basi ku kibuga c'indege sivyo yo bavuga ati Fabrice rikore rikeneye combien de millions de dollars tukaca twegeranya ayo maheri imodoka yose izocamwo ntizori mbe urazi ko mu Burundi ariho harama barabara imiduga itari hirikira cama niho hambere bagendera kwa gusa urumva rero ari uruganye tuganira kandi ahubira ati twe ikibazo dufise Imana yaratudekesheje cyane gose turadeka gose twaradetse birenze. Hari ubundi muntu tugire analize gatoya abundi muntu yamye mbwira none umunyabwenge twariko turatera inkuru hanyuma tugeze ku by'ibitoro ambwira terega igitoro namubwiye ko dufite ibitoro muri Tanganyika aca nyishura tego cyane ati muga ntiturabikenera bro ntiturakenera ibitoro ubona ni gorane ziriga how aca arabimbwira rero wewe illustration yangiriye yanyeretse kunta amazi azimbye ngaha kurusha ibitoro uvuga ati how acambwira iritiro ya kinju igugwa ngaho menga ubu ni bitatu iritiro rya essence rigugwa ngaho 4000 na tufate ko 5000 difference y'ibihumbi acambwira ati kinju tuyivoma ngaho nibari kinuke hano yitwa muri kinuke hanyuma bacagere ku kuntu bya bitoro tubikura muri Kuwait acambwira ati none fata valere y'ivyo bitoro iyo bivuye muri Saudi Arabia canke muri Kuwait uci ufata valere ya mazi umbwire ko ayo mazi atari yazimvye amazi ni yazimvye cyane ni nkuko rero twagiye hamwe tuca dutangura kudandaza ayo mazi bakatwihera ibitoro byose birashoboka erega birakunda ikintu cyo nyene kibuze n'ubumwe bw'abarundi kwiyunga twiga kurengera ivyo bidutandukanya tugahurira ku kintu kimwe rero ubukindaje ishinga niyo fondation yo kuvuga ati nigiki kiza kuduhuza kandi gituma we uza kuza no kuza kubibona mu inyungu kubyo uza kwasanga wa muntu mutari muhuriza mu bintu abasanga muce muhuza of course erega ni narabivuze n'ubu ndabisubiremo ahitunga ryawe riri ni umutima wawe uba yes numwe ngo twafata igihe cy'amasengesho yego mbere kugira ngo dushobore kunwana bwa bumwe twama tuvuga ariko kutububemwo koko amara ku rundi tutazotera imbere barundi barafite amahero ahubwo batinya gutanguza ikintu kubu kubera ko batizerana cyariho asiranze yitwaje ko natanguje vuba haraheze igihe mwama muyibona urazi ko mu kiringo cy'amezi ane twari twigeranije ya miliyari franc imiliyaridi y'amafaranga y'amarundi kandi ivuye muri imiryango abantu bo ngaha nyene binyoterewe iterambere
bavuga ati twereka umugambi w'ivyunguka ubu rero tugeze mu migambi y'ivyunguka turi mu vyunguka ku mugambi waje komeze gute kuko mbere n'utaronsa amahirwe kugira ngo yumve nayo kugira ngo n'utujanya tuzofatira mugabo umugambi waje ko ni assurance wirikira kora itanga ama produit atandukanye mugabo ifise specialité muri legal protection juridique ubwo nawe ndagutumire kuja gufata yo contrat kuko uko bimeze wewe wiyasirishije wewe ejo kaburi kuritwarira imodoka ugasanga umuntu arakuboneye arakugonze urubanza uzoja kuburana si wewe ujya bicubwira jikatirungi kumwavoka aje kuburana mugaho icyo womenye umwavoka agiye kuburana wera abanza akaguhanura hanyuma abona uzotsindwa akakubwira tushaka wo byihoza mugabo wase niyo uvuga ati mpaka imbere ya Yesu turaguha umwavoka akakudefanda aho bishoboka mugabo yutsinzwe ajiko si yikurihira no waburi ajiko cyonye nikiza kuguha ni legal representation uguserukira imbere y'amategeko kuko turiko turagira ivyigwasha nasanze umenga abarundi bose turiko turaburana urazi imanza z'amatongo ziri muri sentare zirarenza abarundi twarapfuye ukaca wibuka ukuntu bizimvye kugira urubanza ruhere mu ntango rugere muri gasambura manza ni miliyoni 14,500 uravyo ayo mafaranga nta n'igice kimwe cyo yaronka akugenda uraba abantu ugasanga muri sentare batondayo batazi n'ibyo barimo ugasanga ariko hariho n'abarenganya abandi bazanye abavoka barukoko ukaca ugenda itegeko ntuzi ngo niriri kudefanda ibyo byose rero biri muri mu byo ko yaje gutangira inyishu dusoze n'iganiro cacu no musi turi mu ntumbero kugira ngo igihugu cyacu gishobore gutera imbere no musi twese turi ku muvuduko udasanzwe mu mice itandukanye abajene abana bakiri bato abantu bakuze twese dufise imbono imwe yo guteza imbere igihugu cyacu Burundi ni yehe message ushobora guhereza wa muntu akibona neza ko atarabona neza hakiriga ibifungo mu maso hiwe urakoze novuga ati ikintu cyambere kizotuma ivyo bifungo biva ku maso yawe wowe nk'umurundi ushaka iterambere no kwemera umurundi mugenzawe abarundi nitwemerana tugashira hamwe n'amahanga azodutinya ibi abantu bazova mu mihingo baje kuraba ati what's going on here Burundi uravyuye kabensi Burundi uravyuye baze bavyibonere uravyuye babona abajene bariko barakora ibintu bikomeye iyumvire jewe ivyo nkora hari abantu babona ati wow this is amazing ariko ndazi ko hari abajene nkamwe mwicaranye ivyiyumviro birenze mwabuze gusaba bumvira mwabuze ababemera Muganeri arakaririmbo kavuga ati igihe kizovuga ko twarabakomando kantu ndibakwana n'ahantu hagashize ndakaba ndavuga ati akakana muti atazoba itagihari batuzomenya ubutwari bwiye neza cyane ari muto turavugana nganda ndavuga ati Fabrice ngo atofungura umusirikare that's it ndagushimire cyane gose ndabashimiye gose hari icyo uri kwaterera mu iterambere ry'igihugu cyacu Burundi ariko kandi uri umwe mu bantu bakwiye gutegwa intege n'igihugu ndetse n'abajene bandi bariko baragukurikirana kumbure ni benshi no munsi iyo bakuvuze nabi bagwana kuja kuvugira muri commentaire thank you kavuga ati wow ico novuga ati abona bamaze gutahura yuko ivyo bagwanira nuko bandefanda ntibadefanda Fabrice badefanda amateka none imbizu zarubatswe zitwa Fabrice canke zitwa inzu kandi umuntu niyaza akavuga ati inzu zisa neza none nizisa neza mbe urazi je shoboye gukonveka Umu Diaspora agaterura miliyoni 800 ya savings imyaka n'imyaka akazana ngaha sindihi kori none iryo kori ntiryubaka imihanda nga imabarabara ngaha wowe uza gucako kandi igihugu cyacu kizi Nigeria Wodemaya none nzanye Wodemaya akerekana amateka y'Uburundi 1 2 5 10 yikurikira none vraiment livyo ntibubishye ntimunavuge basiko ivyo ari byiza ariko gaje usanga Fabrice binibi my friend navuga ati
abamvuga nabi abanyipfuriza nabi abamvuga kibinyoma nakazi kabo bonyene bazosarara kuko mu bintu bitankanga nivyo ibintu bitashavuza nivyo je ndi ku muhamagaro w'uhoraho kandi ntiyatumye jewe yatumye twese ubwo nimukanure namwe mu bibona Fab, izuma jama kumye cyane ndagushimiye cyane gose. Thank you very much my bro. Thank you too. Nizere kandi ko nikindi gihe kandi tuzoshobora kandi kuganira kumbure kugira ngo dushobore gukura gwa ruhumye uri ku barundi dushobore gukura wa mutima wo kwikunda no kwigunga kugira ngo kumbure dushobore gutera imbere ama kandi twe turi kumwe twese birashoboka. Twese birashoboka. Karatsinda dufite n'umukuru w'igihugu atahura abajwe uno musekara shikirwa bidasanzwe. Twebwe navuga ati we have the coolest president. Yes. Our president is dope. Yes. Tumukunde twumubahe ari cool uno musi nuzomona guma yimbika makoti araja kukiva kicara bro arakubura afata umukubuzo nihe urabiboni umukubuzo karoro kiza kugwaruka araragira araja agusuruma ibiraya ukabona neza ko wow kera bavuga ngo ubonye umukuru w'igihugu ngo ntusubira kugwara amaso nahora nambara amarori kandi nivyo gasimeshe banyuma kiragwaye ubusi nkiyamba narabonye umukuru w'igihugu arabonye ko namwibwiye navuganye nawe nazimurinze muganira nawe mbona nkubonye imagine ikintu gikomeye cyane gose twinanye kumushigikira kumbure kugira ngo ejo canke hige za ntovyi zimutobera zikomeze gucika intege mu gihe abantu bashaka ko aramutera intege se kugwaruka ko twe Burundi bwejo Burundi bwejo abariko baramutobera ni Burundi bw'uno munsi twe turi bwejo bro turi muri indisi yes twizere neza ko abajene aba diaspora abarundi bose muri rusangi tubone yuko dufise imbono imwe yo kubona igihugu cyacu gitera imbere kubaka amabarabara meza tugire aeroport nziza tugire isoko nziza ku buryo abantu benshi twe tugwanira tuje Zanzibar Dubai ngo tugiye kuruhuka baza hano wacu yes merci beaucoup bose badukurikiranye baravyinira kuva kuna ushakumera nawe urafise ico ushobora guterera igihugu cyacu kigatera imbere asante sana